Ibikorwa vyo gusubiramwo ikibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye cane ibarabara indege zicamwo vyuguruwe icese kuri uyu wa 23 Gitugutu umwaka wa 2025 bikaba vyatangujwe n'umushikiranganje Jean Claude Nzobaneza mu vyajeje harimo kwiyunguruza. Mwijambo yashikirije akaba yamenyesheje ko mu ngendo bariko baragira bagenda bishikira ku kivi maze akaboneraho no gushima kuba asanga ibikorwa vyifashe neza. Urugendo tugize nurukurikirane rw'ingendo tumaze kugira ahatandukanye tukabandanya turaba twishikira ku kivi turaba ibikorwa ubuntu bimeze kandi twasanze bimeze neza hama no mu kwishikira ku kivi kandi kugira turabe imyidogo yari hari kirava mu nzira kubera n'ikindi cyatuzanye harimo kugurura inyubako y'abene gihugu izobandanya ibafasha mu myidogo bari bafise bijanye n'igihe imvura yaguye cankwe hari izuba gutyo nibaza ko abene gihugu bariko bariruhutsa. Nayo umuyobozi w'ikibuga c'indege Gervais Harerimana yasavye ubufasha kugira ibikorwa bibandanye bigenda neza mu mwanya wategekanijwe narirya ari ibikorwa bimurikira ca civugo Uburundi bwifashe Uburundi buteye imbere kugira ngo ibikorwa bigende neza mu mwanya wategekanijwe mu nteguro zawo zo gusubiramwo ikibuga c'indege na cane mwibarabara indege zicamwo iryo twita piste twarumvikanye n'ishirahamwe ririko rirasubiramwo iryo barabara ko guhera isaha 12 z'umugoroba gushika isaha 12 z'igitondo ko atandege yogwa canke ikagenda ivuye kuri kino kibuga ku minsi ya mbere ya kabiri ya kane iya gatanu n'iya gatandatu no ku minsi ya gatatu no kwa Mungu kuva isaha 4 z'ijoro gushika isaha 12 z'igitondo. Ivyo bizofasha na cane twese hamwe bigahamagarirwa rero abantu bakoresha indege n'abanyenezo amashira hamwe azifise ko yo kubahiriza iyo ngingo uko twayumvikanye bose turi kumwe tugahamagarira n'abaturongoye kudufasha mu kubishira mu ngiro no mu guhimiriza abandi na cane banyene icubahiro bakomeye bagendera kino gihugu cacu eka n'abandi baba bariko bakenera kino kibuga ariko kubera ko bishobora gushika hakabaho ingendo zihuta z'abanyene icubahiro bakuru canke ibikorwa vy'igihugu nk'igisirikare abo barashoboye kubimenyesha isaha ya saa 4 z'igitondo itarashika kubera guhera saa 4 z'igitondo aba ishirahamwe rikora iryo kibuga rizoba ryatanguye gutegura ibikoresho ivyo bikoresho ntituheza tubisese bisha bibandanya iyo ngingo yatanguye kera uko twari twabivuze kuva kera ariko guhera ubu twararose ikete ivuye mu biro bikuru by'umukuru w'igihugu rivuga neza yuko bigiye mu ngiro no kuvuga rero ko guhera ubu atandege irekuriwe kuza canke kuva ngaha inyuma y'ajya amasaha twavuze kuri rya misi twavuze bizoheza bishike gushika ico gikorwa giheze dutegekanya bidahindutse mu kwezi k'umunani mu mwaka uza w'ibihumbi 2026. Nyuma yaho umushikiranganje akaba yaciye yugurura ikibanza gifasha kuruhuka no guteramiramwo abategereye ababo bavuye mu bihugu bitandukanye vyo kw'isi. Mwomenya ko iyi imvura iguye canke haza izuba ryinshi hahora hibonekeza imyidogo. Kersi Daxine irishura Radio Televiziyo Burundi bwiza. Radio Televiziyo